ihangane 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose oh ihangane ihangane isangiye nakwiyana ndabiye utwara ariya ariya mbagira umumama cyangwa uri nkumi umudamu nta kindi cyo kuvuga uba ufise okay sha uraho uyu munsi ntawe watanguje kubavu mu kuvyuka kandi namba usenga imana uyisenge cyane kugira ngo yoroshe umutima w'umugabo wanje kuko yagushavuriye mwe biteye ubwoba wogira ngo wamwiciye umuntu namwiciye umuntu ashake yumve nk'umuntu yabuze canke ubugira afite ivyo n'ibindaba n'ibindaba na gato umuntu wese muri akanya afise inyiyumvo yiwe turumvikana je sinkiri wa mwana kanga sinkiri umwe wa kera yakanga ubu narakuze niyashaka twumvikana turaza kumvikana niyashaka kunduza ndamumanura hasi imana yanje yaramenyekanye ariya uko nyene ho waba wibuka wayo gukoye uribuka ivyo yagufashije oya nawe uriko urarengera vrema gira kimwe basi wibuke umwubahire ico bivuze ngo aka kanya je nakamara ndamumariye witondera amajambo vuga Yampi. Ça va? Oui, ça va bien, papa. Waruje he? Ko nabona imodoka yagiye. Imodoka nayisize hajya hirya. Ndaza kuyitora nari nkeneye ngira gasiporo. Akamarshe gatoyi pour la santé. Hama narinje kugutwara erega ujya muhungu nta nkwana arampa ku buryo no muguhebera gose. Ha? Are batamwe kumufuhira bazagira ntware ndagusiga wenyene. Afite papa. Kume nyandikiye message ushavuye wabaye iki? Nashavuye nari kukwandikira message. Reka da ikiwukundi. Ahubwo twabonanye twavuganye icyo twashitse ko nuko ari wowe uzobikora byose. Je uzonzanira contrat sinye gusa kandi ugerageza yindwi biherane kuko ndafise ibindi nshaka kujamwo kandi byiza byova mu nzira
ntibyigiranemo n'ibindi. ntushaka kunkuza none uhora wibaza hasi imyaka jewe mfise cyangwa ushaka kumfata nk'umutama akuze ashobora byose. Imyaka n'ibiharurosha ubwenge nabwo ni impano karemano. Wowe ndakuzi, narakubyaye, ndagukuza, ndakuzi bihagije. Bariya nabo ubabayemo igihe kinini, urabazi gusumba. Nta mpamvu rero yo kwigora kuko maneko wanje nihambereye aranserukira. Sawa ko mbeje nagiye mu bintu ntazi ndongeje nibaza n'umutima w'urukundo kumva ushaka kubyungukiramo papa twenda kubona no tugiye he? Bon, ngiye kubonana na ministre. Ubona gute igikurikirana iki? Twenda muhira kwanza uhindure and then ufungure tugenda. Wewe uri hano? Sinje gusaba imbabazi. Haba ikinze nje kumenyesha neza kugira ufate ingingo zicabaye. Wewe nzivya nkande mu rugo rw'iwanje. Utegeka nga? Akusaga suzuguro. Canke ni warezwe? Nako ntiwanarezwe. Numvise ngo wakuze atana abavyeyi ufise. Wowe ugire kunteza abantu. Wongera uza kunsuzugura mu hiri wanje wewe. So, hako wiki. Icyo gukora nta kindi. Kuva kuri ino saha n'uyu munota ntukibarizwa muri G5 company. Igikurikira genda urondera mu avoka. Aze akurikirane ikintu cyose kijanye n'umushahara ufise muri G5. Hanyuma amateka azokora. Turumvikana. Sawa. Sawa. Kumenga ndakwitiranje n'umuntu. Umuntu wa. We nuri umugabo wariya ujya mu star tuzi. Umugabo wari. None gute abantu baba star nka bamwebwe musanzwe muzwe mu mafilme mugenda n'amaguru kandi manzi ko mufite amamodoka. Icyari cy'amagare ki? Oya, nashaka kubaza gusa kwa nyene mbonye ugiye n'amaguru. Niyo nyene ndakubaze gatoya. Bo. None ndakubaza. Nk'ubu wari afise ahantu agomba kuja. Naje nkafise ahantu agomba kuja. Tukaca tukwanira imodoka nk'abana. Tushumva nawe ko bitogunda. Ya, nk'abantu baba star inzi bafise amamodoka 5 canke 6 n'ayandarenga. Sinzi rero nka mwebwe. Sha urihenze cyane. Abafana hari ibintu mwihendako. Hari afise akamodoka kamwe. Aracakinye. Ifu ko abafana mushiramo agatege. Okay, none nka twebwe abafana kugira tumushigikire twoca hehe? Bon, sinzi yuko usanzwe ukwirikira imbuga akoresha. Uwo murondera ukamwandikira yo kubwira amadetaye yose kugira umushigikire ibikorwa vyiwe akora. Bon, je nta ma information menshi no guha. Wewe mwandikira mukazovugana. Bon, kuko naje ndamushikira nk'umufana sanzwe. Nta vyishi vyiwenze. Ko sindana manager wiwe. Seko. Hama nka twebwe abafana biwe twatufuje kumuterera hama murakoze kutubwira aho twoca nzomurondera hama tuvugane. Wewe uragenda ubikora uko nyene umwandikire byose bizokunda. Yego. Sawa. Sawa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 1
Malove. Nyaruka hano. Umva ndakubwira ikintu kimwe. Ariya nasubira kuza ngaha. Ntuzumugurure ntaguhaye ruhusha. Turumvikanye? Ariko boss, kumenga ufashe ingingo wihuse. Ntiwakurindira agashafa kakabanuka mukavugana. Umva ndakubwira. Mvuze mba mvuze. Kandi mvuze sinisubirako. Nagende yo batagira amategeko. Mugo ji wanje hakora urutonde. Ntibapfa kwidumbukizamo nk'ubutuko. Uranyu? Ko bikazera. Gusa boss. Umuvyi asa n'ubundi. Iyo abana bagukoshereje ntucubata. Ahubwo urakosora aho bakosheje ibintu ugasubira ku murongo. Ndabwire Malove. Abo bana bashaka kuntegeka mu gwanje ndakababura. Nahora numva abastari uko ataco badakora kugira izina ryabo rigume hejuru. Nkibaza yuko nawe atari kumeze, ariko nasaze nawe ari kumeze. Byumvikana yuko najeyo ndose akabero wongorora kugisha ku mutima wawe wifuza. Ibyo ukora vuga nibiki? Sinzi ndagutahura. Ahubwo mbwira ko rose kandi gakobwa gashushe. Ushaka kuvyarira atari je nakure inkono y'itabi. Ahubwo mbwira ndakubise. Bikora ibyo ushaka se habe ndakubera ibamba. Kuko ndumva usigaye ushaka ibisosa nk'isukari. Nako mwubuke bw'umutsama. Ubitahura gute? Kuki wabikora wawe uzi yuko atari mwazo bimenya. Ariko humura n'ubundi ntawe uzobimenya kuko ndacagukunda. Sino n'ubunye nagenda ndagutanze. Nangaye. Sinzi ko ndatahura umushatsi kumbwira. Ndagusabe no gukora kikirize ushaka kuvuga ivya Lionel. Ndakubaze. Nigiki yagukoreye cyo tuma wiyumvira kumwica? Ndamwica. Mbehoho nyimba byari kunaniye kumvikana nawe. Kuko utambwiye ngo tubivugane. Nturinda gukora amaraso. Ndagusabe no gukora kikirize ushaka kuvuga ivya Lionel. Mba ndakubwire. Ivya Lionel birahagije. Sishobora kubandanya mbana n'umwicaye muri nonzo. Umviriza ingingo nafashe. Nuko usohokera ngaho ukagenda. Nkasigarana n'umwana wanje Nabire wenyine. Kubera yuko ni wahirahira ukabigerageza impimbi ruguruye sinzotinya gushika nayo. Okay. Inumbe ushaka ko ndiko ndayumva. Ushaka ko ndakuvira mu nzu uzunege ngarutse. None kuciye ugenda kandi sister yarayijije kukubwira inkuru yiwe uciye usohoka utatubwiye bigenza gute? Iva, Alez, inkuru mwambwiye nasanze idahuye n'ubuzima bwa filime. Ahubwo ihuye n'ubuzima bwa nyabwo bwariya. Rero nico gituma naciye mfata ingingo yo kumufuta kugira dukorere ku ciyumviro canje niyumviriye. Jewe cyo mbona uwo muguruzo umwanditse sibyo nawe ico gitekerezo cyawe nyimba ari ciza ukakizana tukagishiramo ariko yanditse. Iva, nagoma nakubwira ikintu kimwe. Iva, je n'umukozi wa Abeli. Nuko yibahishije. Ibi byose byabaye kumvuze ko hari abantu benshi baje bamugana bashaka kwamamara. Bafatisha bagasiga ibikoko byiwe bigeze hagati ntibabirangize. Bakaca bagenda bakifatanya n'izindi societe z'abandi bakora nka societe ziwe. Niyo mpamvu yaciburuza iyi company kugira ngo abandi bazoza zabashika kuco bipfuza ariko Abeli nawe yashitse ku ntego yiwe.
erega ariya naho nomugumizamo nk'abandi n'ubundi Abeli azomufuta kubera ko aracamufitiye inzika. None tubigenze gute? Umva, je ndafise umugenzi niyo nduze kuraba hariya ariho nadukoreye mu sosiyete yacu ngo magere kukimuganiriza numve ce ndamuhuza nari ariko musenge cyane turako gicamo. Mutama ndakwengenza ndagusabye cyane udufashe sibyo? Urabona ko ugiye kubibwira uwo muntu twe ntavyo twari tuzi sibyo? Rero nkuko sister yamaze kukubwira inkuru yiwe tukabona uragiye byari biduteye ubwoba. Rero utabigiyemo nawe nkuko Mutama kumva ngo bidufashemo sinzi ukuntu byogenda ariko twe turizeye yuko nzocamo. Rero kuri ibyo nta n'impamvu yo gushika hariya twebwe reka cyo twisubirira inyuma gusa nakwinginze bitugire muzokoze. Okay, Iva, urazi ko nsanzwe n'umufana wa hariya ngiye gukora ibishoboka byose. Ben, maze iminsi kanshisha kanjya mu mutu gakubwa karabwa kuri stati nguma ndaba amastati yiwe kandi shimiwe na shiri wiwe. Kandi wowe urafise jalousie. Oya si jalousie. Ntabwo ari jalousie. Kandi akwereke. Ubona baberanye? Baraberanye. Ntabwo baberanye. Baraberanye ufise jalousie. Ntabwo baberanye. Aberanye nanje. Sawa. Ahubwo umuntu aherutse kubona ni Iva. Je vyaiva kweli. Ke, ni sawa? Mbeko mbona Iva amaze iminsi adatonda ku ishuri. Umenya bayiki? Mwamushakiriye. Mbeho ndababwiye ko ndumungere wiwe. Nuko nabona umugenda nimengura bodyguard wiwe. Umuvuga wose kwakwa kumujya. Nagira amakuru we yose arayagendana. Nafise rero kabajya. Oh man. Yara nk'ibyo avuga gute kandi azi ko sheri wiwe yahunze kubera ubukene. Ibaze. Yovuga iki? Mukama. Yesu wakunzi wa Shine TV reka ndabe kazi ngenda bashimwe mugwe muso mukomeje kudukurikira wabarane mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wa muri Millions Rwanda kugira ngo big up son and don't give up. Yes, giye cyo sendi ngaha mama biziko nari jenyene ico baby girl mignonne diamond mignonne disier mignonne de la capitale. Uno musi nkuko mubibona nazanye umu invité wanyu ahazi giye kirekire mumusaba ndavuga ati kubera ko ibintu bimaze iminsi bivugwa reka ndamutumire na cyane ko byaguye aho ndamutora je nshaka kuri umu invité. Yes, imbere yuko rero mbandanya reka ndamuha ikaze abaramutse abidondore hama tubandanye n'ibikurikira. Karibu cyane. Urakoze cyane. Urakoze cyane kumpa ikaze muri Shine TV. Yeah. Hama nyene ni Abeli Nduwayo umukinnyi wa filime. Mwakoze kuntumira. Yes, Abeli urakoze cyane kuri akanya uduhaye. Nsanzwe nzi ko udafise umwanya munini bivanye n'ibikorwa usanzwe ukora. Ukurikirana abantu benshi, usanzwe ufise ibindi bintu byinshi ukora. Mugabo no mwanya kubona uduhaye. Nashaka ko just dutiza iminota 10 kugira ngo tuganire se utukuntu bimaze iminsi biraho hanze. Ikibazo ca mbere ni ikibazo navuga ko kiraba umukinyi wawe yaramaze iminsi ariko arazamuka. Navuga ko umukinyi ariko arabizamwe neza nawe suwundi ni Adia. Abantu benshi bamaze iminsi batamubona nako bakunzi bacu ba Shine TV harimo bari basanzwe bamaze kumumenya bamaze kubona ibikorwa vyiwe ariko barantuma baravuga bati genda tubarize Abel impamvu Adia atakiboneka muri film. Byagenze gute? Muri aka kanya jewe ntaco mfise mvuga ku bijanye na Adia. Nibaza yuko wotegura ibindi bibazo mbaza ariko ku kijanye na Adia
numva ata mwanya mfise wo kugira icyo ndabivuzeko. Abel sinumva igituma ico kibazo twogisimba kuko n'umukinyi yazamuwe nawe kandi yari umukinyi yari kazamwo neza uri kuraraba aho yarageze kandi abakurikirana Aria n'abakurikirana Shanway TV nibo batufana babidutumye mu bisanzwe badutumye kubera ko bamaze iminsi batamubona kandi babona ko umuntu yari karaza neza hama nawe uciye gikwepa ucume ngo harimo akantu kweko mudashaka kwishura ku kibazo kandi abafana rero badutumye kugira ngo tubabaritse. Aria n'umuntu akuze kandi ashoboye kwivugira je sindi umuvugizi wiwe. Nimba ufise ivyo wumva abafana bagutumye bakeneye kumenya uzogenda umurondere hanyuma umubaze ashobore kukuvugisha, ariko jewe sindi umuvugizi wiwe kandi afise ibindi bintu bindajishinga atari bya Aria gusa. Nibaza yuko wotegura ibindi bibazo mbaza nimba bihari cyangwa atabihari naho abandari. Abel naho udashaka kubivuga ko ukaturungika kubimwibariza Aria nibaza ko bitoba byiza ari wabivugiye ahubwo byawe byiza ari wowe ubivuze kubera ko Aria ashobora kubivuga cyane ko agishaka hita kiri mushasha nko bari nkamwe agiye aravuga ko wamusavye ko muryamana tubona ko byo guteranya wowe na famille yawe. Jewe nibaza ko ibintu byose yovuga nubwo yogenda kambeshera kandengera ry'umunani ntaco vyongira kandi ntivyohindura izina ry'iwanje. Hagiye wiyemeje kuba umustar wemera kwakira nibigenda biraba byose kuko umaze kuba umuntu menyekana uri mu bantu rero birashika umuntu akakurengera akakuvuga ibitari byo rero ico ushaka kuvuga cyose kuri jewe naco cyo mpindura uzogenda umubaza hama ibyo azovuga byose bitari kubyakira. Abel nibaza ko naho dutumye kwa Aria wowe ari umuntu yarafise ukuri gukwiye kuko ujyanye ashobora kuvuga agasanga hari byashize nko bitarimo mbega uriteguye ko hamwe yovuga ikintu ugasanga nisho kwambika ibara hamwe ico yovuga cyose wowe uri tayari kwakira ibizokurikira inyuma y'ivyo tuzovugana nawe cyangwa ivyo tuzoganira nawe mu kiganiro. Munyamakuru nibaza ko utantahuye neza nakubwiye ndagusubiriyemo si ubwa mbere niba mvuze ko ibintu bitari byiza ibyo azovuga byose ndi tayari kuvyakira ahubwo ikintu mbona bigaragara yuko ata makuru wari ufise menshi yo kumbaza kubera kuguma ugarukana Aria rero kubw'ivyo reka je mbandanye mu kazi ndabona uri kuranesha umwanya umunsi wabonye ibindi bibazo byo kumbaza bizima uzongera. Yes bakunzi wa Shanway TV nkuko mubibonye Abel aragiye atishuye ku kibazo caje biragaragara ko hashobora kuba harimo ikintu tutazi rero murabizi ko twebwe dutangwa dutohoza inkuru nituyihereza mu nzira. Shigikira impano yawe shigikira impano yawe ikunde uyikundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe ikunde uyikundishe n'abandi nibwo buzima